bakunzi ba Action Vibes TV, iteka ryawe iteka ryanje, ukwemera kuvyara ubuzima. Mama Nyishu arabagumbiriye cane. Uwiteka Imana aduhana umugisha, Uwiteka Imana aduhezagire, Uwiteka Imana atugirire neza, akomeze kutwigisha, akomeze kuvugana n'imitima yacu, akomeze kudukuza, akomeze kutwuzuza, akomeze kutuzamura, akomeze nyene. Ndagarutse rero, turacabandanya, turacari kwa za nkuru za Nowa n'umwuzure n'ubwato. Imana iduhane umugisha. Uno musi rero tuja gusoma igice c'indwi, akarongo ka 17 kugeza kuri 24. Umwuzure umara kw'isi iminsi 40, amazi aragara, aterura bwa bwato buva kw'isi burareremba. Amazi ariganza yiyongeranya cane kugara isi, maze ubwo bwato buzengera hejuru ku mazi. Amazi arushiriza cane kwiganza kw'isi, imisozi miremire yose yo musi y'ijuru iyo riva rikagera irarengerwa. Amazi ariganza asumba imisozi, ayirenga amatambwe 15 y'ukuboko uciriye mu nkokora. Ibifise umubiri vyose bigenda kw'isi birapfa, uhereye ku biguruka, ku bitungano, no ku bikoko, no ku vyikwega hasi vyose, no ku bantu bose. Ibihumeka impwemu z'ubugingo mu mazuru vyose, vyaba imusozi birapfa. Ibifise ubugingo vyose biri kw'isi biraherengetezwa, uhereye ku bantu, no ku bitungano, no ku vyikwega hasi, no ku biguruka mu kirere, biherengetezwa kw'isi. Nowa aba ari wasigara wenyene, bo n'ivyari kumwe nawe muri bwa bwato. Amazi amara iminsi 150 yiganziye kw'isi. Imana idutabare, Imana idufashe cane. Aka kantu rero, kantu ndagomba ngo tukiyumvireko, kubera yuko aka kantu karateye ubwoba, kubera yuko aka kantu utakiyumviriye neza bwa bwato twavugana wohava utabubaza. Wibuke ko Nowa ari wa muntu yashimwa n'Imana. Wibuke ko Nowa ari wa muntu yabwirwa n'Imana uko ategerezwa kubaza bwa bwato. None ko biteye ubwoba. Wa mwuzure Imana yavuga uraza, ba bantu ngo batangura gupfa, ngo ibiri kw'isi vyose, ngo ibihumeka, ngo bitangura gupfa kimwe. Noneho ya mazi yamaze iminsi tellement yabaye menshi, yamaze iminsi myinshi ari imvura irikiragwa, ya mazi aba menshi, wa mwuzure ugira umara, donc bwa bwato ngo buraterurwa. Ubu rero narakubwira Fapasi, nzokubwira impamvu Imana yahaye Nowa amadirective y'ukubaka ubwo bwato. First, Imana yagomba ubwo bwato buzobemwo impene, buzobemwo ibya bintu byose ntovuga vyo gushisha kubana navyo. Ivyo Nowa yabanye navyo mu bwato, kuko wewe naho ubibona ukumva ntivyari bikwiriye, ntivyari bibereye, ariko ni Imana umuremyi segaba w'amahanga niwe yabiremye, na niwe yagambiriye yuko Nowa azobisova. Ikintu ca mbere rero catumye Imana imuha amadirective kwari ukugira ngo twumba dutandukanye, vya bikoko bitandukanye bizoronka aho biba, bizoronka aho birara, na Nowa nawe aronka haba n'umuryango byose bimeze neza. Ikindi kigira kabiri,
ari nacyo jewe ngomba guhagarara ko uyu munsi. Imana yari ibizi neza ko y'amazi azoba menshi, puissance yayo ikaba tellement élevée que busureleva bwa bwato. Nico gituma rero mugenzi, abantu bagendana n'Imana barahiri, abantu bemera kugenda uko Imana igomba barahiri, abantu bemera amategeko y'Imana barahiri. Nubwo uba wumva umengo ntibitomoye, nubwo uba wumva umengo biracanganye, ariko biba bifise ico bikiza imbere aho udashaka kubona. Maze iminsi ryari numvirije umuvugabutumwa yari karabwira aba mama, arababwira n'abakobwa, arababwira ati reka gushavura, reka kujinyika, abo bagabo batabatwaye ntibarabaye, ati mubareke, ntibarigwanyu, mubareke bigendere. Hari igihe wowe muri uwo mwanya, iyo umuntu ariko arakubwira ngo ico kintu ngo nticari gwawe, wumva umenga ati oya, no, urihenze ngaho wavange, ariko niyete. Nanowe yari kwibaza ati none ko Imana ibwiye jewe, none gute imbwiye ngo nimbaze ubwato buniniya, gute kumbure iyo nabaza gatoya karagenda kajana n'amazi. Imana rero tuyigirire icizere. Tugarutse hahandi Axia ikunda kubwira abantu bati ukwemera kuvyara ubuzima, ukwizera kuvyara ubuzima. Nukuri mukama, nta ruhombo rurimo atari kuronka ubuzima. Peut-être wewe ukiri kurabikora cyangwa ukibirimo bikigucanze utaratahura kuvuga ati none mbe vubu nizera iki canke, ariko kwizera ntigutetereza kandi ntigukoze isoni buri oya. Nta na rimwe Imana izokora ikosa ryo kuguheba canke ryo kuguta wayizeye wayemeye, jamais au grand J. Y'amazi ngo aba menshi, y'amazi ararenga, y'amazi umva nkubwire, siho nari mugabo nibwira ngo malgré que Noah yari yavuganye n'Imana, yari yahawe amadirective n'Imana nk'umwana w'umuntu, nibwira ko hageze akavuga ati waranshutse ndashukika. Nibwira ko yavuze ati yo Mana mbega uri hehe. Yohana umubatiza aravuga ngo genda mumumbarize ngo mbega ni wewe canke ndindira uwundi mucunguzi azoza. Nukuvuga ngo yewe ati no, wewe waraje Kristo umwana w'Imana nzima, wa wundi ntakwiriye no gukwetura inuze ziwe, ariko none bigute bimeze gute? Aravuga ati genda mumumbarize mbega ni wewe canke ndindira uzoza. Nibwira ko na Nowa amaze kumva bwa bwahiye muje ntazi no koga rero. Yesu we, oya ayo mazi batubwira ntabwo agereranywa na Tanganyika. Ayo mazi batubwira ntabwo agereranywa na Lake Victory. Ayo mazi batubwira ntabwo agereranywa na za Ose. Nabonye Oseya amazi arimuka mu gatondo, arashaka kuva hano akagenda ubundi akaza kugaruka ku mugoroba. Oya suko byari bimeze. Y'amazi ngo yakomeje kuba menshi, akomeza kuba menshi. Wabonye nawe iminsi vyamaze ngo yamaze iminsi 130 yizingiye isi. Mu yandi majambo yamaze amezi 130 jours, moi 30. Yamaze amezi ane. Bivuga ngo muri ubwo bwato bashobora kuba baratatse, baragize ubwoba, barabajije Imana ngo Mana waranshutse waje iyo mfumunyi cakiri kare hakunyicira ngaha muri aka kantu kugaye,
ukurumva bwari ubwato bwugaye, burya ngo bahejeje kugara Imana yaciye yugara, nta muntu n'umwe n'uwo yashobora kugururira, kubera batanguye kumva imvura iguye bari kwibwira ngo yo reka tugenda. Niyo mpamvu mve nkubwire nshuti mukunda, umvira ijwi rya mpwemu yera bigikunda, bicitwa umunsi, bigikunda burya Nowa yinjiye. Nowa nta rufunguruzo yari afise, urufunguruzo rwari rufiswe n'ijuru, ijuru niryo ryugaye. Iyumvire no gupfira ahantu hugaye muri prison, mu yandi majambo niko novuga ko muri uwo mwanya bishwe n'ubwoba, bariko baribaza bati mbega biragenda gute. Sinibaza ko bari bacibuka yuko ari mu buhungiro ahantu Imana yabakinjishirije, nibaza ko muri uwo mwanya babona ari mu gasho, bati tugiye gupfa nabi. Hashobora kuba hari ibintu byinshi byahaciye bitari mwishimwe n'icubahiro, ariko Imana yabanye nawe, tuzovyumva imbere aho. Muri ayo mezi ane Jesse nibaza ko bari bagifise ivyo kurya vyuzuye, vya bindi uburaho yambwira ngo ifopas ngo sotele hopa, donc ngo nukujya mu gatondo, saa sita no mwijoro. Sinibwira ko ariko bari babayeho. Rero ibintu vy'Imana ngo yabinyegeje ngo abanyabwenge, niko Bibiliya ivuga, kandi ngo ubwenge bwayo ngo ntabwo buserangurika. Ivy'Imana mubirekera Imana. Ntumbaze none niba inka zariyo Nowa yaraja kwahira ubwatsi yabwahirahe, zabayeho gute muri iyo minsi 140? Mama nyishu shobora kuba nanje nibereye hameze nkaho Nowa yarari muri ico gihe. Nawe uri kuranyumviriza ushobora kuba wibereye ahantu hawe hameze nkaho bari ico gihe. Kandi aba wumvise ko yari iminsi 130 nanayigabanije jeho ngo ni 150, no kuvuga yuko n'amezi 5. Wewe urashobora kuba bayimwe imyaka 5, imyaka 10, imyaka 15, ariko naco bitwaye ni waba uri kumwe n'Imana. Naco bitwaye ni haba hari ico wavuganye n'Imana. Naco bitwaye niba Imana ikuraba ikakwishima. Rero nje kubwira ngo ndakunda Imana. Imana na bintu by'ibiteto, ibintu byo kuvyina. Uribuka ko Yesu bamushishuye, baramushishura, baramushishuye we. Data wampebeshejwe n'iki? Imana yo kabyara abahungu n'abakobwa iricecekera pour qu'aujourd'hui je puisse dire tout est accompli. Tout est accompli. Iyi Imana ija kumwumva, yewe kijye gikorwa ntikirangiye, je nawe tuba turiho, tuba twaribagira, ariko Imana iraceceka. Rero nje kubwira ngo sukudekuraje, sikuza kubwira ngo nta mpamvu yo kumvira Imana, nta mpamvu yo gukiranuka, nta mpamvu. Oya, ahubwo nje kukwibira ibanga, ububwira ngo no gukiranuka kwawe no kwishimirwa n'Imana kwawe, ivyo ntibibuza yuko bunayumba mama baba yangu, utayumba ubwato burayumba, ubwato bukongera bukayumba, ukavyuka wibaza ati noneho ndapfuye, ukirirwa wiyumvira ati noneho singera ku mugoroba. Ariko iyakubwiye ngo baze ubwato iri kumwe nawe. Nututangare rero niwaca mu bigukubakuba, nututangare niwabona abantu bakugwanya, nututangare niwabona isi ikwankiye, nutangare. Umviriza ndakubwire, ureme kandi uhagarare wemye. Kizimana muri kumwe, Kizimana ikuravye kwishimira. Hari umugambi wagutse, hari umugambi w'ubutabazi, hari umugambi mwiza,
kandi n'abandi bazotabagwa ku bwawe, entourage yawe izotabagwa ku bwawe, igihugu cawe kizoba impore ku bwawe, umuryango wawe uzotunga utunganirwe ku bwawe. Ivyo urwo rusaku rw'amazi yabaye menshi, iyo minsi myinshi ayo mazi akomeje kwiyongera, yireke niyo n'ishimwe ryawe rizoba rinini. Nakubwiye bashobora kuba barashonje, baragize ubwoba, impuzu zaratabutse, zaracafuye, ntibaronse aho bamesera, ntiboze, ariko nticyabujije Imana kubana nabo no gushitsa ico yari yarasezeranye. Kubera ko mwibuka twari twasomye, Imana yari yamubwiye ngo ariko ngo ntari isezerano nzogusezeranira. Mwene data, ugume mu kibanza cawe. Murazi ko twigeze kuganira ngo ugume mu gisagara, ugume mu kibanza aho Imana ikugomba, Imana ikuravye ikunezerererwe, Imana ikuravye ikwishimire. Peu importe ibintu byose bizaza kurwanya ubuzima bwawe, ico nokubwira cyo, amaherezo buraca. Amaherezo buraca. Wowe ni guma hamwe, bikubere, bitwara ugende, bitwara ugende, bisunikira imbere ugende, bitwara inyuma ugende, uyumbayumbe ariko ugume mu bwato. Mu bwato. Umupfakazi ukemera ugasonza, ukemera abana bakarira, ariko ntuje gusambana, ntuje kumena inzu z'abandi, ntuje gusambura ingo, ugume mu bwato. Umunyeshuri uri ku ishuri, interrogation iranse kandi wiga kwipigu, ntugende mu byo gutrisha, guma mu bwato bwitwa gukiranuka. Mukobwa, musore, imyaka yakubanye myinshi, urayibarana akarangamuntu kumvira kuremereye, naco bitwaye, guma mu bwato bwitwa kwihangana. Uri kuca mu gasuzuguro, urarengana abantu bakakujyanira inzara, uwo bavuga ni wewe, uwo badendereza ni wewe, uwo barementaniriza ni wewe, ariko guma mu bwato bwitwa kwizera. Guma mu bwato. Umuyaga wabaye mwinshi, ariko guma mu bwato. Uyu munsi message yanje ni guma mu bwato, amaherezo amazi azogira gute? Azokama. Shalom, shalom, shalom.